Kw'Īsôko. Kw'Īsôko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Igenekerezo ya 16 gitugutu n'umunsi mpuzamakungu wahariwe gufungura neza. Mu gihugu cacu uwo munsi uzohimbazwa ku igenekerezo ya 23 gitugutu. Icivugo c'uno mwaka ni twese hamwe tugwiza umwimbu ku buryo burama umuntu wese ashobore kuronka ico afungura. Uno mwaka uno munsi ushitse mu bihe bidasanzwe mu gihe isi yose yugarijwe n'ikiza c'umugera wa corona. Mbega Abarundi bafungura gute uno munsi? Mbega abahinga mu byo gufungura neza bahanura ko abantu bofungura gute? Ibiryo tugazuce hirya no hino muri kino gabane kw'Īsôko co kuri uwa 17 gitugutu umwaka wa 2020. Thierry bigira indavyi njinganda kibashikirize kaze. Abantu 6 kuri 10 mu Burundi ni ukuvuga hafi miliyoni 7 bafungura bigoranye kandi babona ko n'umwanya bashobora no kutakubura ico bafungura. Ibi biri mu cigwa cakozwe n'igisata c'ishami mpuzamakungu cita bahuye n'ivyago oca hagati y'ukwezi kwa ruheshi na myandagaro w'umwaka wa 2020. Abarenga miliyoni 3 bobo bakaba bavyuka bahagazwe umutima no kutabona aho baza gukura ico gufungura. Kuri uwo munsi wa gatanu isi yose yariramutse ihimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe gufungura neza. Kw'Īsôko ni umuryango w'abana 5 n'abavyeyi babo 2 bo mu ntara ya Cibitoke aho ni mu burengero bushira uburaruko bw'u Burundi. Mugenzi wacu wo kuri radio RPA Eroge Diveremesha yarabagendeye amasaha ageze ku masahani. Namwe murabona utuntu ndiko ndafungura uko tumeze mu muryango. Ni ku mugoroba wo ku munsi wa gatanu uruganda rw'ikiganiro kw'Īsôko rwakiriwe muri umwe mu muryango yo mu ntara ya Cibitoke n'amasaha yo gufungura. Muri uyu muryango w'abantu 7 abana 5 n'abavyeyi babo bariko bafungura igifungurwa kimwe gusa n'ibijumbu. Ibi ni bijumbu turiko turihereza nibyo tujya iminsi yose nabyo nyene kubironka ni gihamana hariho na benshi batabironka. Ahanini uyu muryango utunzwe n'uburimyi ariko kukubura habo barima baca babeshwaho no guca ingero agahemba ariko ni ntica ntikize. Tugira aho turima ntiturima ngo byere abona n'ikibazo muri make twe turabarimyi tukoresha amasuka turashobora kugenda kubifishe akatugerera akaduha ingero ku munsi aduha amafaranga naho ntaturenze 2,000 naho bavuga tuhindura kugura ico kijumbu kagura gaceri ikiro ni 1,800 mu bana 5 mba nta duharage nta dusombe uturengarenga ntatwo amavuta yoyo nta n'umuntu ngaha yaje nko mwabana nibaza ko amavuta bayabona hanze ku musozi. Naho nyene ivyo bifungurwa biboneka rimwe ku munsi ingaruka nizibuze ku magara y'abagize uyu muryango. Kuzuba ntavyo kujya bibaho gutukura bategerezwa kuko nubundi aba bana soko twabavyaye bameze kandi bategerezwa ko bafise amagara meza nk'abandi. Nanje ubwanje urabona hongereye ko ndi umuntu w'umugabo urabona ko nta mubiri mwiza mfise. Uku niko binifashe no mu yindi miryango itari mike yo mu karere kabamwe umuryango uruganda rwacu rwakiriwemwo. Ikibabaje gusumba nuko turetse abo batagira ico bafungura n'abironka usanga bafungura nabi mu kutamenya ico bari bakwiye gufungura umubiri wabo warukeneye. Bivugwa n'umwigisha muri kaminuza yanonose ivyo gufungura neza Aloyize niyo ngabo. Ngahi Burundi uravye byose birahari ariko abantu benshi ntibazi ibyo ari byo. Turafise ivyamwa, turafise imboga z'ubwoko bwose, turafite n'ibindi dufate nk'icyamwa c'avoka. Kirimo vitamine menshi, kirorosha munda cyane kandi ku bantu bakiri batonya kiraheza kigafasha kugira umuntu arondoke. Amashu abage barayarya ari mabisi nta kanseri bashobora kugwara. Hariho ivyamwa navyo nyene harimo imiti. Ibifungurwa byo tubera umuti wa mbere. Mu nyama harimo amaproteine bituma umubiri wubaka ikane. Harimo ibindi bifungurwa bitanga inguvu ari ibyo myumbati ari bwo bugari ariko no muri nyabugari nyene harimo utundi tunyugutu dushobora gufita uruhara rukomakomeye mu mubiri w'umuntu. Ikiza rero wogerageza ugafungura byose ariko naho nyene rero nduhaye cyane kuko iyo haje naho umubiri ushobora kurya n'ibindi udashobora kurya rero bica bija gukora toxine ubundi bumara. Umuntu rero yozararya ibikwiye kuko umubiri hajya muravugana wumvise umeze nk'uhaze. Mwijambo giwe ry'uwo munsi umunyamabanga mukuru w'ishami mpuzamakungu Antonio Guterres yasavye ko ho kongerezwa inguvu kugira iterambere rirama rishoboke maze ntihagire umuntu numwe asigarana ikibazo co gufungura. In a world of plenty,
It is a grave affront that hundreds of millions go to bed hungry each night. Muri ino si yuzuye ibintu ni igitutsi kubona abantu ibihumbi amajana n'amajana barara inzara mu nda imisi yose. Kiza ca COVID-19 caje gusongera isibe ku ngorane z'ubukene bw'ivyo gufungura bugeze ku rugero rurengeye uko vyahora mu myaka iheze. Gushika mu mpera z'uno mwaka abantu bashika ku miliyoni 130 barashobora kuzoba bageramiwe na kigoyi. Abo bakazoba biyongeye ku bandi miliyoni amajana 690 basanzwe batagira ico bafungura kugeza ubu. Ivyo biruko mu gihe hari abantu barenga imiliyardi 3 badashobora gufungura ivyo kurya vyiza. Naho turiko turahimbaza isabukuru y'imyaka 75 y'igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu ONU citaho ibifungurwa n'uburimyi, dutegerezwa kongereza inguvu kugira dushike ku mugambi w'iterambere rirama. Ivyo shobora gutuma muri kazoza umuntu wese ahari hose yoshobora gufungura ivyo akeneye. Everywhere has access to the nutrition they need. Uwo mwaka umusi mpunzamakungu wahariwe gufungura neza ushitse, inzara, ibica, bigacika mu Burundi. Eka no mu mihingo itandukanye y'isi abatagira ico bafungura batera bongerekana. Ikiza ca coronavirus ubuhoho caje guhura n'ivyahuha. Aha kabona aho duce dusozerera kino kigwane kw'Īsôko co kuri uno munsi. Thierry Bigirindavyi ni jewe nariko ndakibashikiriza nkaba ndabikebanuye naho ubutaha. Cari kiganiro kw'Īsôko.